Ni amakuru ababaje, ni amakuru ateye ubwoba ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe, mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turayatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira ava mu rwego rw'iperereza yemeza ko ibintu bitoroshe na gatoya, kandi akemeza ko abajenerali nka bose bamaze guhuriza ku mugambi wo gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Turabigaruka ko mu ido n'ido ry'aya makuru. Leta yavuye mu gacerere inyuma y'ibiriko bishikira abanyamahanga b'abanyamurenge mu Burundi, aho amakuru adushikira yemeza ko bamwe batangiye no kubica, abandi bakaba babapfungiye ahantu batabona amazi, ndetse amakuru adushikira akavuga ko intumbero Perezida Evariste Ndayishimiye afise n'abamushigikiye ari ugupfunga benshi, ndetse bamwe muri abo bakicwa, kuko avuga ko muri abo banyamurenge ndetse n'abanyarwanda harimwo aba M23 benshi, akaba ariyo mpamvu yafashe umwanzuro wo kubapfunga ndetse no kubica. Turaza kugaruka ku itangazo ryasohowe na leta y'u Burundi, itangazo ry'ubwoba ndetse itangazo rigaragaza ko Uburundi bwinjiye mu bihe bidasanzwe, ibihe by'umwijima, ibihe biteye ubwoba. Turaza nanone kugaruka ku cyo sentare ntahinyuzwa yaraye turaza kugaruka ku makuru arabana n'uko sentare yaraye yanse ko General Bunyoni arekurwa by'agateganyo. Ibi byose bikaba byashavuje abatari bakeya, kugeza no ku bajenerali begereye Perezida Evariste Ndayishimiye. Nabyo nyine murabikurikira mu ido n'ido ry'aya makuru. Si ibi gusa twabateguriye, kuko hari andi makuru menshi twabateguriye arabana n'umutekano, byose nyine mukaba mugiye kubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, umuyoboro udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibohorwa rya Bukavu ryatumye Perezida Evariste Ndayishimiye atitira ku rugero rukomeye cane, kuko azi neza ko ibigiye kumubaho biteye ubwoba, kandi akaba azi neza ko ibyo yakoreye aba M23 byanze bigonze bagomba kubimwishura umwanya uwo ari we wese. Nyuma yo gukubitirwa inshuro muri Kongo, Neva yahadukanye umuvumo wo gutoteza abavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu Burundi. Mu mpera z'icyumweru dushoje nibwo amakuru yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho leta y'u Burundi irimo guhiga bukware abanyarwanda n'abanyamurenge bo mu bwoko bw'abanyamurenge hirya no hino mu Burundi, cane cane mu mujyi ndetse no mu nkengera z'igisagara ca Bujumbura. Ni ibikorwa Perezida Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye arimo gukora yifashishije igipolisi ndetse n'imbonerakure, aho abafatwa bafatwa nta mpamvu izwi, maze bakajyanwa gufungirwa muri za kasho za polisi n'ahandi hantu hateguwe, aho bamwe bari kwicwa, abandi bakaba babayeho mu buzima butagira amazi n'ibyo kurya. Ibi bikorwa byafashe umurego nyuma y'uko umutwe w'abanyekongo umutwe wa M23 birukanye ingabo za Kongo, iz'u Burundi, Wazalendo na FDLR mu mujyi wa Bukavu, maze bagakwira imishwaro, aho bamwe bakomeje inzira y'Uvira naho abandi bagahungira mu Burundi.
Mu butumwa yasangije abamukurikira ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter kuri uyu wa 16 ukwezi kwa kabiri 2025, Perezida Ndayishimiye yabaye nk'uca amarenga ko ibiriko bibera mu gihugu cye abizi, aho yongeye kumvikana yibasira u Rwanda nk'umwansi ndetse anakangurira abarundi guhora biteguye umwansi. Yagize ati "Abarundi b'umutima mujye muhora mwiteguye kuko ntawe uzi umunsi umujura azaziraho." Ibi ni gushimangira umugambi mubisha Ndayishimiye afise ku Rwanda by'umwihariko ndetse n'akarere muri rusange, dore ko nta n'ukwezi kurashira atangaje amajambo afitanye isano n'aya. Izindi ngero za hafi ni nk'aho ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri yabwiye abaturage bo mu Kirundo ko batagomba kuryama ngo basinzire kuko u Rwanda ari umuturanyi mubi, ndetse nayo yavugiye imbere y'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi ku igenekerezo rya 11 ku igenekerezo rya mbere Murantunga uku kwezi, ateguza intambara yeruye mu karere. Imyitwarire ya Perezida Ndayishimiye ni igihamya y'uko umugambi we na Tshisekedi wo gukora jenoside bahereye muri Congo ukomeje gukorwa mu nkokora na M23, bakaba bahisemo kuwimurira mu Burundi. Abarundi bakaba bakwiye kwitegura ibigiye kubabaho mu gihe batafata umwanzuro ufatika ngo bakureho Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi. Perezida biboneka neza ko ariko arakora amabi atagira izina, kandi bikaba binaboneka neza ko arindimura Uburundi mu gihe gito, igihe abarundi b'umutima batafatana mu nda ngo bikureho ubu butegetsi bwiwe. Tugaruke ku itangazo ryasohowe na leta y'u Burundi, ariko akaba ari itangazo ryerekana ko ibintu bitoroshe na gatoya, ndetse akaba ari itangazo ryerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buri mu mugambi mubisha, umugambi mubi wo gutsemba abatutsi bahereye ku banyamahanga, ndetse bakaba bafise n'umugambi wo kwica umunyarwanda, umunyekongo wese uri ku butaka bw'u Burundi. Leta yavuye mu gacerere inyuma y'ibiriko bishikira abanyamahanga b'abanyamurenge mu Burundi. Mu gihe hari abanyamahanga b'abanyamurenge bariko bahigwa mu Burundi, leta ibicishije ku bushikiranganji bw'umutekano yahisemwo kuva mu gacerere. Ni nyuma yaho kuva abo banyamurenge batanguye gufatwa, leta yari yigumiye mu gacerere nk'uko twari twabishikirije ejo hahise, mugasaba ko leta yogira ico ibivuze ko, kuko abafatwa bose bafatwa ku itegeko ry'imbonerakure mu majwi yazo zihanahana ku muhora wa WhatsApp. Mbe none abanyagihugu ba Kongo bariko bahunga hoba harimwo abasirikare b'ico gihugu? Akabazo bamwe bibaza inyuma yo kubona itangazo ry'ubushikiranganji bw'umutekano. Mu itangazo ry'uno munsi ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri 2025 ryatewe ko umukono n'umushikiranganji w'umutekano Martino Niteretse, leta y'u Burundi yamenyesheje ko hari abanyagihugu benshi b'igihugu ca Kongo bariko bahungira mu Burundi inyuma yo guhunga intambara ziriko zihuza leta yabo na Kongo n'umuhari wa M23. Hakaba hamaze guhunga bashika ibihumbi 10. Ubwo bushikiranganji bwamenyesheje ko bwahisemwo kwegeraniriza abo banyagihugu ba Kongo mu ntara za Cibitoki na Bubanza kugira babakorere imidondoro yabo, bongere bavangure abasirikare ba Kongo bahunze n'abanyagihugu basanzwe. Mu gihe naho hari abanyamahanga n'abanyamurenge bariko bahigwa mu gihugu c'u Burundi, ubushikiranganji bw'umutekano buremanga ko hari abanyamahanga bariko baronderwa, ariko bagashikiriza ko ari igikorwa ca misi yose c'igipolisi. Igitangaje nuko ubushikiranganji bw'umutekano bumenyesha ko urwo ruhigi rw'abanyamahanga ataho bihuriye n'intambara ziriko ziba mu gihugu ca Kongo, mu gihe abariko bafatwa bose bagirizwa kuba ari abansi b'u Burundi bavuye muri Kongo kugira basume urusaku mu Burundi. Ibyo kandi bikaba binagaragarira mu majwi ahanahanwa n'urwaruka rw'imbonerakure ruriko rufashanya n'abapolisi mu
b'u Burundi mu guhiga abo banyamahanga. Kuri ino mboneshakure yacu tubandanya gusaba umurwi CNDH gukurikiranira hafi abanyamahanga baturuka mu gihugu kibanyi ca Kongo b'abanyamulenge bariko bafatwa mu gihugu c'u Burundi, kuko hamwe umutekano wabo utokubahirizwa bizogaruka ku gatwe k'igihugu. Ndetse amakuru ahari akaba avuga ko igihe bakomeza kwica abo bakongomani bo mu bwoko bw'abanyamulenge b'abatutsi, M23 ishobora kwinjira ku butaka bw'u Burundi gutabara abantu babo. Ibi byose nyine bikaba byerekana ko byanze bikunze ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, kandi bikaba ari ibintu bibabaje cane ku rwego abarundi bari bakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bikureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Tugaruke kuri uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Sentare ntayuzwa yarayanse ko General Bunyoni arekurwa by'agateganyo. Mu ntara y'icesi yo kuwa gatanu iheze ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri 2025, General Arengiyome Bunyoni yari yasabye sentare ntayuzwa mu gisata cayo cya Gasamburamanza ko yorekurwa by'agateganyo kubera amagara yiwe abangamiwe. Bunyoni yavugaga ko agwaye diabete type 2 igeze kure, yavuga ko imiti ataco kimufasha kinini, yanavuga ko abayeho yugaranywe agasohorwa iminota 30 gusa, naho nyine kabiri mu ndwi. Bunyoni yavuga ko atinya ko azohava apfira aho mu munyororo. Sentare yamwemereye kumwishura mu masaha 48, nibyo byakozwe ejo haheze. Sentare ntanyuzwa yashize ko igisabo cya Bunyoni atashingiro gifise. General Bunyoni azobandanya gupfungwa. Ubu hasigaye ko sentare ntanyuzwa yishura igisabo ca kabiri. Bunyoni yasabye ko urubanza rusubirwamwo, aho azishurwa mu minsi 60 uhereye ku munsi yabisabiyeko. Ikibazo gikomeye abatari bake bibaza, Ndayishimiye azi ko arusha ubu bushobozi n'ububasha Bunyoni. Ibyo ari guko arakorera abarundi uyu munsi, arazi neza ko mu minsi iri imbere nawe agiye kubibazwa mu gihe yabagiriwe ikigongwe n'abamuricungera umutekano ntibamurase, dore ko n'amategeko yamaze gutangwa ko uwamubona wese yamurasa, ndetse akamurasa mu cyico, kuko ariko aratikiza Uburundi kandi ariko arakora amarorerwa atagira izina mu gihugu c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko akwiye kuva ku butegetsi, ndetse akaba akwiye kugenda hakiri kare. Tuvuye kuri ayo makuru arabana na Bunyoni, amakuru yacu tubandanize makuru arabana n'umutekano, aho hari kuvugwa amakuru avuga ko hari imirwi yavutse kugira ngo irwanye ubutegetsi bwa Gitega, ariko mu by'ukuri ntimwihende ngo mujye muri iyi mirwi yavutse ngo igiye kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD na Perezida Evariste Ndayishimiye. Iyi mirwi ntago isanzwe, nta nubwo imenyerewe. Amakuru ahari nuko ari imirwi yashinzwe na leta y'u Burundi mu ntumbero yo gufata abarundi batishimira ibiriko birakorwa na CNDD-FDD. Ibi byose bigakorwa kugira ngo hafatwe abashaka gukuraho ubutegetsi bwa Ndayishimiye, kuko amakuru ahari nuko iyo mirwi yavutse yashinzwe n'iperereza ry'u Burundi. Abarundi rero muragaba ntimujye muri iyo mirwi, kuko muraza kwigwamo muri benshi, kuko ni imirwi yashinzwe n'iperereza, si imirwi yashinzwe yo kubohora igihugu c'u Burundi. Gusa amakuru yo ahari nuko hari abagabo bijunja n'ijambo bari ku rwego rwo hejuru batishimira ibiri gukorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, biteguriye kumukura ku butegetsi umwanya uwo ari wo wose. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije bakunzi bacu, mudahwema kutwereka ko mubana natwe umunsi ku munsi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.